What up, guys? This is the Babylon Kankalas, the best rap in the place, best of guess all. Your boy N.A. Silo, K-Waz, Paradise, homie. Gato karakura, kuno ibintu bimeze. Kujya kwa amazi, ariko aratemba abonye umwobo, bahitegerezwa kwinjiramo. Umukapera abonye micro. Complete nawe, brad. Umukapera abonye micro, ahita rap ubwo nyene. Nubwo mutari kubisaba jene kababwira ati ma micro mbanze ndape kwanza. Uvuze gute kwanza? Terme yo gusangira no gusangiza mbega wewe woba uyizi canke nimba woba uyizi woba uyitahura gute? Terme yo gusangira no gusangiza izo terme nizo muri katolika mu isengero cyangwa ikarata y'ubuzima usobore kubaho neza, kura amaboko mu mufuka usobore gukora kugira uronka amahera, ivyo bisi bitubuzima, kora akazi kawe fresh udasubira inyuma, ivyo bizotuma hirya no hino bakubaha. Yo 1212 bakunzi ba Flipji ndabaramukije, ndabahaye mwiriwe abakunzi bacu, abakunzi mudukurikirana muri mu mihinga itandukanye, abari hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Guess yuko mumbona neza kandi yuko muri ko muranyumva ijana kwijana. Murabona ko nasubiye kugaruka ni MP triple MP igikoko, the big dealer, the game changer, the baddest n'ayandi menshi ushobora kumamagara bivanye naho uri kurambona urubuga ndiko ndakoreramo. Ndi kumwe na MC Blizo behind camera mu kubahereza amasanamu meza cyane gose, ndibaza namwe murabibona yuko amasanamu yacu yameze neza. Ndibaza rero benshi mureko mutubaza ati mbega bimeze gute umuziki wacu, nizihe mpano nizihe ngabire ziriko zirakora cyane muri kino gihe. Murabona ko turi kumwe n'undi mu artist icyasumije ni kubara mubona nyene aguma shining nyene asa bien sana kabisa. Urumva ni ibintu by'ama bling bling bro, biri gute? Safi kidogo boss, nawe bikwa je ndashima kabisa. Ndibaza urashaka kufata kanya ukaramutsa abakunzi ba Flipji, awongera ubifuriza n'akajambo kamwe canke tubiri. What up, guys? This is the Babylon Kankalas, the best rap in the place, best of guess all. Your boy N.A. Silo, K-Waz, Paradise, homie. Gato karakura, ndabaramukije, amaro y'Imana abane namwe bwe mwese ho muherereye. God bless. Yes, ndibaza muravyumva yuko indamutso yonyene rakwiye. Ashaka gucyo badati mbega indamutso kwimeze uku, mbega ibindi bikorwa ntavyo bimeze gute? Bro, je ndashima Imana ko ndi muzima, ndashima Imana yuko Imana yatuvuye twese turi amahoro, ndetse n'abakunzi ba Flipji nabo nyene bariko baradukurikirana muri kano kanya akaba ari bazima. Mbega wowe niki kintu ushimira Imana muri kano kanya? Cyambere cyo gushima Imana donc nuko buri muzima ugihema, nubwo usanga rero problème mu buzima ziba zihari. Urabona bino biboro déplacer, murabona ntikwiye déplacer nyene imeze fo. Naragize accident nyene nkuko abandi bagira accident, ndababara kuguru businambuka, ntambukira ku mabeki gusa antuka vraiment mina furahi sana, Imana irakora ibitangaje. Yeah man. So twe twifuje kuza kukuraba, turavuga ati turifuza gushika hano uba kumbore tuyage bimwe mu bikwerekeye umuziki wawe ndetse n'ubundi buzima, ariko tukaba twaguye mu gahundwa cyane tumaze kubona moyen de déplacement yawe ingene yifashe. Mbega byagenze gute? Byavuye kuki? Mbega niki kintu cyo cyaratumye uno munsi tukubona kuno muri ino idashimishije? Impamvu vyabaye bino ntavyo nzijeho, gusa ko vyagenze hari lundi, hari soir, c'était lundi de la semaine dernière. Hari lundi ngiye nyene guhiga promotion ku radio. Urabona aba artiste bisaba yuko twitanga mu mwanya ibintu cyo biraboneka neza. Hama ndafata akamoto nkuko bisanzwe, mu motari acagenda nyene nk'urube yashiya ntwara kujya kwiba. Urabona ibabiri korotse riva hejuru ku giti kujya nyene riko mengo yaranyivye, bese numva bavuga ngo bavitamba ari ngo kugendera mu ijana, je ne sais pas bien. Ewana rero tugeze ahantu mu kazero gutya, yindi moto ikirinjira bivaye n'ukuntu twirutse cyane. Umumotari arafata amafire biranka caturinaga, candakomereka kuguru cyane, umutsi gusa ndashima Imana ne wacitse, gusa narababaye cyane, bisaba yuko sinambuka donc
sinambuka ngendera ku mabekiye ishure sa no mumeze nk'uhagaritse gusa ntuka nibaza yuko mu misi mike nzoba nakize nko mu ndwi zibiri canke imwe Imana izoshobora ikorera ivyayo wagwana. So abakunzi ba Flipg murumva ko bitoroshe na gatoya ego hari abantu je ndakuzi hari abandi bantu batazi akazina kawe uno munsi batazi ati mbega ujya mu artiste ariko ari kuri Flipg mbega yuba yitwa gute n'ayahe mazina yiwe. Amazina yanje deja muri presentation yarimo gusa ni NA no kuvuga ni N na A hamashilo ku ma social media hose yaba Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok hose nkoresha izina rimwe hariho hose kweri ushobora kunkurikirana vyorosha ni NA Shilo ko kantu kari kancanze maze ni NA Shilo aka gato karakura kumbe ako kantu karimo muri intro kubera ko intro yarigizwe n'amajambo menshi cyane sinashoboye kuyumva neza. Murumva amazina yiwe n'amazina y'akazi n'amazina benshi basanzwe bamuhamagara nkuko bisanzwe ego. Hari abantu benshi bazi ibikorwa byawe kandi haro n'abandi babari bamaze igihe bavuga ati turakeneye kubona uyu muririmbyi turakeneye kubona iyo ngabire yiwe tubona ibikorwa byiwe. Ni indirimbo zishika kuri 5 ziri kuri YouTube channel yiwawe kandi hakaba harimo na zimwe zifise amasanamu. Bega tugarutse inyuma gato ubuzima bw'umuziki wabwisanzemo gute ko twumva ko ingabire yawe itandukanye n'izabandi. Ingabire nyine yatandukanye n'izabandi kugira wisange mu muziki bivana nahuri kubera aba bose ubona bari mu muziki no kubera nkeka bivana naho bari n'abandi batarawuzamo nk'iki gihe cyabo nikiragera. Reje uko nisanze mu muziki kujya kuntu usanga warakuze twarize twese muri primaire ndetse no muri secondaire gusa ni muri primaire urabona hariho ibintu bagira bigisha ngo turirimbira amanota hakiya gihere kigeze je wasanga ari kujya gukoresha concert kubakizwa navyo babigire bavyita gute bikorane kujya nyine wasanga abanyeshuri baje beshi barabe gusa ico gihe sinitwa Shiro nitwa izina abavyeyi banyise hama nyene ndava Kayanza ko baje mva mu Kayanza ndava Kayanza antreta indirimbo ya mbere nayikoreye Ingozi canzi no kwiga nje kwishure urubanza rumwe ruca rumara zibiri abajama banje bese n'abasani baguma bantwara mu studio ndabo kuntu ba recordinga fresh nari sanzwe fise n'indirimbo imwe ya mbere yitwa Ikarata kandi tesa sana irimo message nziza mwese ndabatumiye kwiraba indirimbo imeze neza nta gisego namba kirimo antukarera abasani bagenzanje banzana mu studio hamaranye sasanga nisanze nyene ndikunda ndarecording ndarondera uburyo ndariha ku ba producteur batandukanye diwane mbere indirimbo yanje ya kabiri niwe yayikoze hama yenda mu dufaranga dukeya nyene kiri muri Agape hama ndakora ni ya gatatu nayikoreye muri Master Music FIG niwe yayinkoreye ni ya kane ni ya kangahe tu kugeza ku ya gatanu kugeza rero n'ubonye n'izindi nzozi kwa n'amarubumu menshi wagwaye. So twashitse utubwira ngo umuziki ubukora nk'akazi mbega uno munsi niriye tandukaniro uri kubona mu baririmbyi mbega bose babifata nkuko wowe bifata wapi mu wese afata umuziki uko wenyine abishaka ushaka urabifata nka job cyangwa ukabifata nka joke je gusa ni nka job kubera uri kurakora ikintu uri kora investisa amafaranga yawe niho uri kurafyina ufata nka job byento azogaruka nubwo atogaruka n'umuntu adanaza boutique irashobora guhomba sigura ati n'indege zirashe ewana nuko nyene kweri wabitowe. Abanyakayanza mwubahwe murumva ko Mukayanza hari abaririmbyi benshi bahava kandi ni impano nyinshi zivayo ni nyinshi cyane n'iz'abaraperi bo Mukayanza n'ukore nibo bahwe ndetse shinze ko na Blizo yawe nyene musore ariko araduhereza amasano mu meza cyane nubwo atari umuraperi. NA Shilo hari ikintu ngomba kubaza mbega ikibazo cy'amasanamu ko tubona aho ukora amasanamu mbega niziye ntambamye uhora uhura nazo iyo hagize ku mwanya w'amasanamu. Hageze rero ku mwanya w'amasanamu ni ikibazo kinini cyane kwa amasanamu kugira uyakore nubwo abara akantu k'iminota 3 kugira ubone amasanamu akwiye 3 minutes biba bigoye sana bisaba yuko utegura umutwe
ugategura time ugategura rero mu mufuko ahagoye cyane rero mu mufuko ibicano biragoye kubona biragoye kurondera abasponsa ni bake sana nka twebwe usanga twikorana turemera tukambara ipataro imwe muga tugakora video bro man rero kweri video iragoye kubera ibicano nta bihari rero kweri mbega uriko ushatse gukompara amasanamu ndetse na audio mbega niki kintu wewe ubwawe kikorohera gukora niki kintu kuko turabona ko uretse n'ama audio hariho n'indirimbo zimwe mu ndirimbo zawe zifise amasanamu mbega niko ki indirimbo zose wagiye urakora zitagiye zijana n'amasanamu nkuko tubona ko amasanamu yawe yasa neza impamvu urabona akato karakura ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi izambere n'amasanamu zifise gusa zibiri za nyuma zirafise amasanamu sinshaze vuga ko nakuze oya gusa ni buke ni ntambwe ku yindi byento nzokwa n'amaudio nyonyene bivana no kundi bicano vyabonetse canke amarare canke amadollar rero byento ndazi nzokwa n'amavideo ayandi canke nkore n'andi maudio bivana gusa na message bushaka gutanga aro message itabikeneye video cane na message idafise video audio atakamariza kugira ya biravana rero na message ni indirimbo rero yitwa Dudu indirimbo iruka gusohora indirimbo ifise amasanamu indirimbo ifise audio nziza cyane X Factor urumva ko yakoze akazi gakomeye mbega niko ki abarinzi benshi bakoreye kwa X Factor indirimbo bakoreyeho umengo ni ngombwa zijane n'amasanamu mbega X Factor ni mushobora kumukorora urumva igikorwa cyi murakirespecta cyane mbega ni kubera iki impamvu urabona X Factor arakora akantu nawe ukavuga ati antuka mina furahi rero cyusehora yonyine ari audio gusa gusanga na video ibonetse harimo agahombo harimo uruhombo rero X Factor yubahwe aradukora ibintu vyabye sinomugwisha hasi ngo cindeka gukora video sigura ko igikorwa cya X Factor kigomba kujana n'amasanamu NA Shilo urashobora kudoreza freestyle iyo ndirimbo kugira ngo abantu bari ko radukurikirana bashobora kumva ingabire ufise twumvise ko uri umuraperi turakeneye kumva freestyle nawe kaba gatoya kugira ngo mutwumvishe muduhikaze na MC Blizo hari yamenye ko wamaze gushika imbere kuri kamera ngira ntarakubona urabona kuno ibintu bimeze kujya kwa amazi ariko aratemba abonye umwobo bahitegerezwa kwinjiramo umuraperi abonye micro complete nawe brad umuraperi abonye micro ahita rap ubwo nyene nubwo mutari kubisaba jene kababwira ati ma micro mbanze ndape kwanza This is the Babylon Kankala, the best rap in the place. Changi karata y'ubuzima usobore kubaho neza kura amaboko mu mufuko usobore gukora kugira uronka amahera ivyo bisi bitubuzima kora kazi kawe fresh udasubira inyuma ivyo bizotuma hirya no hino bakubaha ni wakora ukabona ukubise swata no hagarike gumukora man tuendelee ama tusiendelee Nova ndabwira tuendelee ariko mu rumengo ikiganiro naco twaba dusaga twagiye mu kiganiro cy'umudiho cyo kumudiho hari abantu benshi bakunda ikiganiro cy'umudiho ariko very soon myitegure yatwemereye ko agiye kuduhereza icyo yamaze kuvyemera icyo kiganiro tugiye guhita tugikora vuba bwango abarendbiste n'abarapere mbega ubona valere bahabwa ari cyo kimwe wapi valere si cyo kimwe abarapere mengo ari ukuntu badushira inyuma kidogo gusa biriko biraza bariko batangura kubitahura buke aba boss bategura ama evenement nkaje nk'akarorero nta evenement itarimo mu raperi no jam wewe ijamo brad ndone umuntu ashaka kumbwira ngo we ngo mbega ngo ko wambara nk'abaraperi mbe nta rapuze nteka timuga rap ndayikunda uvuze yuko abaraperi babigiza inyuma gatoya bigatuma rap gushika uno munsi hariho benshi bacika intege rap kagenda icumbagira ku rundi rwego tukagenda dusanga hari abaraperi baderuka gukora babihevye bivanye nuko support atari ikirenga nkuko bisabwa ari kindi kibazo fise ariko kijanye n'ubuzima busanzwe mbige mu buzima busanzwe NA Shilo arafise umukunzi ndamufise sana bro kuko singoze mu mapave
ndamufise man ndamufise ego umufise turakunze kubona abantu bakunda kubigira ibanga batifuza ko bishobora kumenyekana mbijya nawe igihe bari ibanga wowe wifuza ko urukundo rwawe ruguma ari ibanga nimba atari ibanga naho urashobora kutubwira izina ryiwe ukagira n'akajambo umwifurije ari hose ndamukunda sana gusa rero usi kuvuga ngo ni ibanga si ibanga oya gusa abafiye urabizi ko bimeze bifenye naho baba muhiri wabo ahige ino entertainment bataba babishaka kumenyekana iki niki mutubwira igikirundi basi igikirundi wapima ntare ku isoko banagira ngo banje ufumureka kutubwira ko ari Leila canke Darlene canke inde kacitubwira ati yitwa izina ry'ikirundi tuyisabe niba ari tuyisenye niba yitwa Dudu cyane burasohoye reka twizere yuko ari nka dusabe wapi kweli bakubise swatamuta unari ku isoko man abakunzi ba Flip mwumvise ko atari ku isoko ni musure kumbaza ngo yitwaze nagerageje kubaronderera izina ryiwe ariko ntibyashoboye gukunda murumva ko umusore wacu avuze ko atari ku isoko ikindi kibazo mu rukundo uramaze kubabaza umukobwa ukamuhemukira wapi je nawe ndababaza ndamuhemukire nabo numwe cyane babiri twavanye ntitwigize duhebana kwa kundi mutera n'amajambo ngo iki oya gusa bivanye nibihe time irasepara abantu kwe ugasangana na communication muba mufise ico gihe mugabo cyari cyagenda ari bwagure telefone mugabo communication c'est facile ego hari akajambo hariho terme bakunda kuvuga ngo umugenzo wo gusangira no gusangiza mu rukundo bega iyo terme ntayo zi canke nimba uyizi uyifise ko yihe notion uvuze gute kwanza gusangiza terme yo gusangira no gusangiza bega wewe woba uyizi canke nimba woba uyizi woba uyitahura gute terme yo gusangira no gusangiza izo terme nizo muri katolika mu isengero bakunze ba Flip ikiganiro kiraryoshe ariko ndabona ko bizoba ngombwa ko twongera kugaruka kugira ngo twongere twige kuri byinshi urafise indirimbo twumvise indirimbo zitari nke twumvise Dudu twumvise Efase twumvise n'izindi nyinshi twumvise Mia ni indirimbo igira kabiri havuye kuri Dudu uva hejuru manuka ifise amasanamu kandi byongera gukurikirana ku bantu batarakurikirana ibyo bikorwa mugomba kuja kuri YouTube mukumviriza mukongera mugasupportinga ibikorwa by'abaraperi murumva yuko abaraperi ntako badahengeshanya gukora kugira ngo babanezereze ikintu abo hava wifuriza abafans canke nihe wifuza gushika wowe ubwawe nk'umuraperi nihe wifuza ko umuziki wawe ushika ndetse n'igihugu cyawe hano nifuza gushika nk'umuraperi nifuza hano nzoshika bivanye n'igihe nzoba ndimo kubera nko mvuza ati nifuza kuzoshika hana ico gihe kitazoba kiragira ntibizokunda nifuza gushika ahantu bivanye n'umwanya nzoba ndimo umwanya wonyene n'uzonshiraho hano ja bless icyo wifurije abakunzi bawe mu kubizeza ibikorwa bigiye kuza n'akahe kajambo ushobora kubabwira sinobizeze bitangaza ngo ngire nkore nka bimwe Yesu yakora wapi gusa message mwanya ku mwanya bazuze barankurikirana ku mbuga nkoranyambaga gurukana bumenyi niko babivuga ni NAC hose bazuze barankurikirana ku munsi ndapostinga ikintu cerekana yuko bientôt ngire sori indirimbo cengire nkora amasanamu muri make ubuzima bw'ubutare nta private irimo byose tugomba duposta niyo mpamvu nubwo ngenda kwideplacement yanje itari hikori mutegereza kuza mukavyereka abantu abafani banje aho muri hose ndabakunda ndabubaha sana mugume mu supporting ja bless yes bakunzi ba Flip turabasezeye nongera nshimira NA wakoze kutwakira hano ndetse wakoze no kuduha kino kiganiro asante sana boss nambari ni Flip TV asante sana kuza kundaba n'abandi muze murahawe ikaze
twebwe nitwanka abaza urugo n'ubwongo ingata cha bless. Abakunzi ba Flip G turabasezeye rero tubifuriza amahoro, imigisha, imihezagiro. Yari MP igikoko, the big dealer, the game changer n'ayandi menshi. Ndikimwe n'ikindi gikoko behind camera kirabasuhuje cyongera kinabasezera. Ciao ciao.